Turabahaye ikaze bakunzi bene data, turabahaye ikaze kuri uno munsi uri hejuru, aho tugira tuganire ku majambo akomeye, amajambo adasanzwe, amajambo afatiye kwihimbazwa canke ndetse uko abantu basanze bahimbaza umunsi canke ndetse itariki ya 25 ukwezi kwa Kigarama kwa buri mwaka bahimbaza ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Rero tubahaye ikaze ngo mudukurikirane cane, nta majambo menshi y'Imana tuza kuganira, ariko turaganira makeyi uko mpwemu yera bidushoboze, hama twongere tuduge kw'ijambo tuvugane cane iki kintu gikomeye uyu munsi tugomba tubonere hamwe muri no saison ya Noheli, nkuko abantu benshi babivuga ngo turi muri saison ya Noheli, muri Christmas season. Vy'ukuri abantu bari mu bihe bidasanzwe kandi abantu babigize umugenzo, bari mu bihe vy'ukuri aho ubona ko ubuzima bw'abantu buba busa n'ubwahindutse kandi bugahinduka ahanini kenshi kuri no tariki, canke ndetse muri iyi minsi novuga ngo ikikuje iminsi qui entoure cette date du 25 décembre. Rero mu yandi majambo turaganira ibintu bikomeye cyane gose, kandi mpwemu w'Imana aradushoboza, mpwemu w'Imana kandi araza kubana natwe kugira ngo dushobore gutahura vy'ukuri ico tugomba kuvuga uno munsi, ico agomba kutubwira uno munsi, ico yadushize ku mutima ngo tuganire namwe. Rero ndabifurije mwese abahimbaza umunsi wa Noheli, umunsi wa Noheli mwiza, kandi nongera ndetse ndabifuriza guhimbaza Noheli imisi yose mu buzima bwanyu, imisi yose iyo mwibutse ico Kristo yaje gukora, ico Kristo yavukiye muri nosi kugira ngo ducike ico turi uno munsi, ducike abana b'Imana abo turi uno munsi. Imana ibampere umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe. Mukunda kudukurikirana kuri no televiziyo rero yacu RHM TV ya ministere Rasta Vivo Ministry, ariyo twita muri w'ikirundi ministeri y'ikanguro rya nyuma. Rero Imana ibahe umugisha bakunda kudukurikirana, n'abadukurikiranye ubwa mbere batahora badukurikirana nabo bose tubahaye ikaze, munezeragwane namwe kandi mwigane natwe ivyo tugiye kwiga muri kano kanya kaza gukurikira. Hari haheze igihe kininiya tutariko turabashikiriza ibiganiro vyacu, ariko uko biri kose hari ibiganiro vyinshi tumaze gushikiriza, hari inyigisho nyinshi tumaze gutanga, naho tutari tugize iminsi tusa ndetse nk'abari mu gacerere, ariko hari vyinshi twarimo, hari vyinshi twari ko tubategura, hari vyinshi Imana icyatwigisha, hari vyinshi Imana ikomeza kudusigurira, ikomeza kutugezaho biciye mu ijambo ryayo, biciye mu mahishurwa, eka ni vyinshi cyane gose. Turabishimira Imana, ariko abamaze kubona ivyo niko ndababwira, bakwiye kuza barabisangiza abandi, mukaja kuri page Facebook yacu ya Rasta Vivo Ministry, mukadukurikirana, mukabona neza vy'ukuri ibyo dushikiriza, kandi bikabafasha, bikabahindura muri bino bihe turimo, bino bihe bidasanzwe, ibi bihe vy'iminsi ya nyuma, iminsi y'iherezo, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Rero twongeye kubaha ikaze mubane natwe. Rero nk'uko twama tubigira mu migenzo yacu kandi uko bibereye abera, reka twishire mu biganza vy'Imana vy'ukuri. Imana ikomeze ibane natwe muri kano kanya. Data, turagushima mu izina rya Yesu Kristo muri kano kanya uduhaye kugira ngo tubane nawe, kandi Imana we nawe ubane n'ubwoko bwawe. Turagushimira aya masaha uduhaye, turagushimira uyu munsi wongeye kuduha, uyu munsi tujye tuvuga ibintu bikomeye wadushize ku mutima. Data, mu izina rya Yesu Kristo komeza ubane natwe. Turagushimiye rero presence yawe muri kano kanya. Umwe wese muri ko adukurikira ahari, Mana umugenderere kandi umuhe kumva kandi umuhe gutahura ico Mana washize ku mutima ngo nshikirize ubwoko bwawe. Nanje ubwanje nk'umugaragu wawe, ivyo ngiye kuvuga, ivyo ngiye kuganira, ivyo ngiye kwigisha, Mana mu izina rya Yesu Kristo, wowe
bishika ko wese bigira aho bimukuye naho bimugejeje, bigira ico bihinduye mu buzima bwiwe, bimuhindurire uburyo yahora abona cyangwa uburyo yahora yiyumvira mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo vy'ukuri dukomeze kugenda nkuko bibereye abera, dukomeze kugenda nkuko bibereye abana bawe. Mana, turinde kwishushanya n'ivyiki gihe, turinde kwishushanya nkuko isi kiragenda muri bino bihe, kuko iyi isi iragoretse, isi iragoye. Dukomeze twikiza kuko iki gihe kirahambaye. Mana, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko by'ukuri iri ari bako waduhaye kugira ngo uyu munsi uri kuganira natwe. Mana nzima, ndasambura ikintu cyose amazi ubwoko bwawe, ikintu cyose cyo dusamaza muri kano kanya, ikintu cyose cyotuma umuntu yafasha akanya kumviriza gukurikira atumva, mu izina rya Yesu Kristo ndacigiza kure. Haleluya. Mana, ugira neza, Mana utunganye, habwa icubahiro ko wumvise kandi ukaba ubikoze, kandi ukaba ugiye kubana natwe, kandi ukaba ugiye kutwirura, ugize aho dukuye naho tugejeje, kubw'inyigisho zawe no kubw'ijambo ryawe. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana, habwa icubahiro. Nagomba gato tuganire amajambo ari mu gitabo ca Luka, igice ni ca 2, umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Reka ndabasomere mu izina rya Yesu Kristo. N'amajambo ajanye no kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umumarayika abibarira abungere. Yesu amaze kuvuka, umumarayika w'Imana yaraburiye abungere aho bari arababwira ibyabaye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndasoma barahera ku murongo wa 11 mu gice cya 2 mu nkuru nziza ya Luka. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya cyanyu. Murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Amen. Mana, habwa icubahiro. Ndasubiramo umurongo wa 11 avuga ngo uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Mana, habwa icubahiro. Mana, habwa icubahiro. Umumarayika ariko arabwira abungere bari baragiye, arababwira ngo uyu munsi umukiza yabavukiye. Mana, habwa icubahiro. By'ukuri umukiza ntiyaravukiye abo bungere, ariko yaragobye kuvuga ngo ubwoko bw'Abaheburayo, ubwoko bw'Isiraheli. Umumarayika w'Imana arababwira ati by'ukuri Kristo yabavukiye, umukiza yabavukiye. Mana, habwa icubahiro. Rero uyu munsi wa Noheli abantu benshi bakunze guhimbaza mu isi, ndetse bamwe n'ubu bariko barahimbaza, n'umunsi wo kwibuka by'ukuri nk'uko benshi babizirikana ivukaniro rya Yesu Kristo. Mana, habwa icubahiro. Mana, habwa icubahiro. Kristo yaraje aravuka mu isi, avukira abantu, abavukira nk'umukiza. Mana, habwa icubahiro. Avukira abantu nk'umukiza. Kristo yaje nk'umwami, Kristo yaje nk'umukiza, aje gukiza isi. Isi yari igeze ahantu, isi yari ahantu by'ukuri yugarijwe n'umwiza, ariko Kristo aza nk'umuco. Kristo aza nk'uje gukiza abantu, aza nk'uje kubohora abantu, abakure mu ngoyi za Satani, ariko by'ukuri adukize, atubohore, yongera atugire iminyago, atwinjije mu bwami bwa Data, mu gucika abana b'Imana. Mana, habwa icubahiro. Bene majambo, Kristo yaje gukora igikorwa gikomeye, kandi Kristo yarungitswe na Data. Mana, habwa icubahiro. Mana, habwa icubahiro. Umumarayika arongera arabwira abungere ngo iki nico kimenyamenya cyanyu, ngo murasanga umwana w'uruyoya azingiriye kw'impuzu y'uruyoya, ngo aryamitse mu bwato bw'inka. Mana, habwa icubahiro. Mu yandi majambo, abungere nibaza ko baratangaye cyane rwose. Umumarayika w'Imana yabwiye ngo umukiza abavukiye, ariko
yongera ababwira ngo ikimenyamenya ngo aza kumusanga ngo ari umwana ngo yorohejwe impunzu z'uruyoya ngo aryamye ngo mu bwato bw'iki, mu bwato bw'inka. Ariko murumva umwami, murumva umukiza avukira mu bwato bw'inka. Mwene y'amajambo, Yesu yavutse aje ari umuntu yicishije bugufi. Imana yagerageje uburyo bwose igaragaza ivuka ryiwe nk'ivuka ry'umuntu aciye bugufi. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Ubwoko bw'Isirayeli bari barindiriye umukiza imyaka itari mike, imyaka myinshi, nk'uko byari byarahanuwe n'abahanuzi bagiye barahanura kuva kera, kuva kuri ba Yesaya bose bahanura ukuzoza kwa Kristo. Ngo umukobwa, ngo inkumi izotwara inda, ngo maze ibyara umwana w'umuhungu, ngo azokwitwa Emmanuel, ngo bisigura ngo Imana iri kumwe nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Byari byarahanuwe kuva kera. Ubwoko bw'Isirayeli bari biteze umwami aje mu buryo bw'itangaza, ariko Yesu yaje mu buryo bworoheje. Imana ihabwe icyubahiro. Mwibuke Yosefu na Mariya baba i Galilaya mu gisagara cya Nazareti, mu gisagara cya Nazareti, ariko hasohotse itegeko ry'uko abantu bose bagenda kugira iki, bagenda kwiyandikisha. Ni nka yari rusansuma ya mbere ngo yari ibaye icyo gihe. Ariko kuko Yosefu yakomoka mu nda ya Dawidi, byabaye ngombwa ko ava i Galilaya mu gisagara cya Nazareti aragenda atwara Mariya. Mariya muri icyo gihe yari akuriwe cyane, baragenda bashika mu ntuze mu gisagara cy'i Betelehemu. Ariko ngo kubwo kubura gusa aho bashikira, kubwo kubura gusa inzu boshikiramo, kuko i Betelehemu hari huzuye, abantu benshi bari baduzeyo, abantu benshi bari bagiyeyo kugira ngo by'ukuri habe iki, iryo bara, iryo yandikwa, iyo rusansuma. Kubwo kubura aho bashobora gushikira, maze inda iza kumufata. Igihe inda igiye kumufata, Yosefu abura uko ari bubigenze, maze bifashisha aho inka zaba. Yosefu arondera, agerageza kurondera iki, agerageza kurondera ivyo ashobora gufasha umwana, ariko baramusasira mu bwato bw'inka. Inka ubwato zariramo abariho baryamika umwana Yesu ahejeje kuvuka. Mu yandi majambo, vyabaye igikorwa, ndetse cyabaye igikorwa gikoretse mu buryo buciriritse cyane. Imana yacu yaje yicishije bugufi. Imana ihabwe icyubahiro. Rero Yesu yaje gukora igikorwa gikomeye, kandi aza kugikora yemeye guca bugufi. Kuko kuba gusa ryahevye ubumana bwiwe akwemera kuja ngaha mu isi, byamutumye no gushika ngaha mu isi yemera kwicisha bugufi cyane rwose, yifatanya n'umuntu muto cyane rwose akiriritse, kugira ngo azashike ku ntego yo kuducungura. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Muribuka Yesu mu gihe ciwe aza gusezera isi, igihe ariko aragira ca gihe ca Pasika, igihe Yesu aza gupfa, Yesu igihe ariko aragira ryasangira rya nyuma, Yesu ariko aroza ibirenge intumwa ziwe, yarigeze kubabwira ngo ugomba kuba mukuru mu bwami nawe nagira iki, yigire muto. Ugomba kuba mukuru nabe muto, niyicishe bugufi abe muto, yigenze ruto. Dufashe cyane. Mu yandi majambo, Yesu kubw'igikorwa yaraje gukora, yicishije bugufi kugira ngo aducungure, maze nyuma yo kuducungura, Imana ihabwe icyubahiro, inyuma yo kuducungura hari icyo Yesu yaronse gikomeye, Yesu yaronse gihambaye, ngo yahawe irindi zina rirengeje izina Mana we, ngo izina rikomeye cyane mu ijuru, mu isi, eka hariho hose, ngo niryo zina rikomeye yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yagizwe umukuru mu bwami bwa Data, yagizwe uhambaye ukomeye mukuru mu bwami bwa Data. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Rero Yesu yakoze ikintu gikomeye, ariko icyo nagomba gushika kuno munsi, nubwo abantu benshi mu isi bariko barahimbaza uyu munsi, iyi tariki ya 25 Kigarama,
by'ukuri Noheli none yabaye uyu mwaka, donc yabaye iyo tariki? No, haba namba. Nico tujya tubonera hamwe. Abantu benshi ko baravyibaza, abantu benshi bakunda kubaza ico kibazo, no barabibaza gute abantu twaba turiko turahimbaza umunsi wa Noheli itariki ya 25 Kigarama ya buri mwaka. Ariko usuye mu mateka ukaraba neza ijambo ry'Imana ritubwira by'ukuri ntabwo Yesu yavutse itariki ya 25 Kigarama. Eka haba namba, haba namba. Mana ntabwo icubayo, haba namba, haba namba. Ariko hari impamvu, nico umunsi mwemwe Imana yashyize ku mutima ngo twongere tuganire n'abera, twongere tuganire n'abera. Gute Noheli himbazwa itariki ya 25 Kigarama? Ko twaba tuyihimbaza itariki ya 25 Kigarama ya buri mwaka. Byavuye he? Byagenze gute? Byakomotse he? Mbega by'ukuri ibintu bikoreka kuri uwo munsi wa 25 Kigarama buri mwaka mwisi abantu bariko barahimbaza irivuka rya Yesu, by'ukuri ibyo bintu bikurikirwa n'iki? Hari imigigwa, hari imigenzo, hari ibintu byinshi bikoreka, hari ibintu byinshi abantu bakora, haba mu mazu yabo, haba mu mashengero basengera, haba ahantu hatandukanye, haba ndetse mu busabane bwabo. Kubera ko ibyo bintu babikora, uyu munsi turagerageza gutanga umuco, kandi uyu munsi amajambo tuzakuganira nta nkeka araza guhindura ubuzima bwawe, araza guhindura uko uhora ubona uyu munsi, araza guhindura ukuntu uyu munsi wahora uwufata. By'ukuri nk'abakristo, by'ukuri nk'abana b'Imana, Kristo yaraje mu isi aratuvukira. Hariho umunsi yavutse. Uyu munsi si uwo guhagarara ko ariko si umunsi wa 25 Kigarama, si itariki ya 25 Kigarama, ariko hariho umunsi yavutse. Hariho umunsi yavutse. Ariko nk'abakristo, ivuka rya Kristo turihimbaza buri munsi. Buri munsi iyo twibutse icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu, buri munsi iyo twibutse icyo Kristo yaziye mu isi gukora, duhimbaza ivuka ryiwe, tugahimbaza ministeri, tugahimbaza n'icyo yavuye akora ku musaraba, tugahimbaza icyakoretse ku musaraba kugira ngo by'ukuri uyu munsi ducike icyo turi. Rero no guhimbaza uyu munsi itariki ya 25 Kigarama ya buri mwaka navyo si bibi. Ni nkuko no ku itariki 24, 23, 22, 20 Kigarama, ni nkuko ni itariki 5 z'ukwa mbere, ni nkuko ni itariki 10 z'ukwa kabiri, ni nkuko ni itariki 20 z'ukwa kane. Itariki ariyo yose, umunsi wari wo wose, ndetse ndabivuge muri majambo, umunsi wari wo wose uremerewe guhimbaza ivuka rya Kristo. Iyo byiyumviriye, iyo bizirikanye ugahimbaza, Mana habwe icyubahiro, Mana habwe icyubahiro. By'ukuri iyo dusomye Bibiliya tukaraba, intumwa ubwazo ntabwo zigeze n'umunsi n'umwe bafata igihe. Iyo dusomye Bibiliya tukayisoma neza, ngo bariko barahimbaza ngo umunsi w'ivuka rya Yesu, ngo umunsi ngo itariki ya 25 ukwezi kw'icumi na kabiri, ukwezi kw'icumi na kabiri kwa buri mwaka. Eka haba namba. Ndetse ivyo ryo nkuko tuza kubibona, hariho igihe haraho byavuye, hari n'ingene byatanguye, kandi yari imyaka ya kure inyuma y'igihe cy'intumwa. Ariko nubwo biruko, n'umunsi w'ukuri Yesu yavukiyeko, nabo bigera bawufata ngo bawizihize, ngo bawuhimbaze, ngo bavuga ngo uyu munsi niho Kristo yavukiye, ngo nenga ngo reka umunsi tuwuhimbaze. Kristo cyamuzanye niko ari uguhimbaza uwo munsi, oya. Ariko mu mitima yacu, kubera tuzi umukiza yatuvukiye, kubera tuzi umukiza yaje, kubera tuzi ko Emmanuel yavutse, Emmanuel Imana muri twebwe, kandi tuzi ko Imana n'ubiri muri twebwe, buri gihe tuyibutse ivyo, buri gihe tuzirikanye ivyo, turanezerwa, tugahimbaza, tugashima, tukanezererwa icyo Kristo yaje gukora mu buzima bwacu kuri uwo munsi yavukiyeko, kandi umunsi utandukanye n'uwo wa 25. Rero n'uwo munsi wa 25 ugwa mu yindi, kuko iminsi yose tuyerekure guhimbaza ivuka rya Kristo umwami wacu. Imana habwe icyubahiro. Hari impamvu mpemu w'Imana yashyize ku mutima aya majambo, ariko nongera ngira ubushakashatsi, nongera ndarondera uko turavyemerewe kurondera, tukaraba ivyabaye mu mateka y'ino si turimo. Iyo turavye kahise tubona ni nakubu, tukabona n'ibiriko biraza. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu byinshi byahanuwe, uretse n'ibyahanuwe hari n'amajambo menshi ari muri Bibiliya atwereka ibintu byinshi by'uko tudakwiye kugenda uko isi n'ibiri kiragenda. Imana idufashe cyane.
Imana idufashe cyane. Ariko ndagenda babwira ikintu kimwe bene data, aya majambo aho tuyaganirira, aho tubona by'ukuri aho uyu munsi wa 25 ukwezi kwa Kigarama wavuye, by'ukuri ndazi abenshi kandi muhemu w'Imana bashoboze biraza guhindura cyangwa ndetse bizohindura uburyo uyu munsi mwawiyumvira, uburyo uyu munsi mwawutegura, uburyo uyu munsi mwawubamo. Ariko ntuzureke guhimbaza uwo munsi wa 25. Ni nkuko nawe wumva uhimbaza n'umunsi wa 23, wumva uhimbaza no mu kundi kwezi atari Kigarama, wumva uhimbaza n'uyu munsi nyene, wumva uhimbaza nejo. Komeza uhimbaze, ariko uhimbaze bivuye ku mutima, igihe cyose uzirikanye ko Kristo yakuvukiye. Uhimbaze niko byari bimeze no mu gihe cy'intumwa. Nta munsi wariho bari bizihije, nta munsi uriho ndetse w'umwihariko wari uhari. Uyu munsi ni guhimbaza izuka ry'umwami wacu. Imana yabicuwe. Ariko buri gihe turazirikana ivuka, tukazirikana urupfu, tukazirikana n'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yabicuwe. Ariko hari ikintu kimwe Yesu yavuze, hari ikintu kimwe Yesu yigeze kubwira, arakibwira n'intumwa igihe ariko aragira isangira ryera ryanyuma, igihe ariko arabagaburira umubiri wiwe, yongera abaha kunywa ku maraso yiwe. Yarabwiye ngo ibi muzokwame mubikora mugira iki? Munyibuka. Imana yabicuwe. Buri gihe niyo tugize nk'isangira ry'abera, buri gihe tugiye ku meza meranda, iyo twegereye ameza meranda tukibuka icyo Yesu yakoze ku musaraba, agatanga umubiri wiwe, agasesa n'amaraso yiwe ku bwacu kugira ngo by'ukuri ducungurwe. Twibuka by'ukuri igikorwa Yesu yaje gukora mu isi, twibuka icyo gikorwa duhereye no kwivuka ryiwe, duhereye no kuza kwiwe, duhereye no kuva ngira ngo n'ababivugishwa ba Yesaya n'abandi bavugishwa ko umukiza azoza, tukabona umugambi w'Imana Imana yateguye, tukakinezererwa, tukagihimbarirwa, by'ukuri tukabikora twibuka Yesu. Mana habwe icubahiro. Rero uyu munsi wa 25 ugeze ahantu ari umunsi nuvuga ngo uri kurasamaza abantu. Ni umunsi aho tugeze ihimbazwa ry'iyi Noheli, ni umunsi uri kurasamaza abantu, ni umunsi uri utera uko imyaka igenda, ni umunsi utera ugenda uhindura by'ukuri uko abantu twategeza kuzirikana buri munsi ivuka rya Yesu. Uwo munsi tugasanga utera ugenda uhindura imibereho y'abantu, ugasanga uwo munsi ukuri gukomeza kwinjiza abantu mu migigwa n'imigenzo itajyanye n'ikijambo ry'Imana itubwira, itajyanye na gatoyi n'icyo twizera nk'ivuka rya Kristo umwami n'umukiza wacu. Kanatsinda iyo tubiravye dusanga ari umunsi mukuru uhimbazwa n'abizera Imana n'abatizera Imana. Kubera iki? Hariho impamvu, hari aho uwo munsi wavuye, hariho n'icyo wavuyeko. Abantu benshi humuka amaso umenye icyo kintu. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Abantu baruzi mu madeni, hari abantu nk'uyu munsi baraye mu madeni, hari abantu uyu munsi kumbure ndetse no kwitotomba ariko baritotomba ngo hari ibyo babuze kugira bahimbaze uwo munsi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ubwami bw'Imana si ukurya si ukunwa, muri ku bwami bw'Imana no kugororoka. Imana ihabwe icubahiro. Hari abantu bari baritotomba ngo babuze ngo ibyo barya, ngo babuze ngene bafeta ngo Noheli, ngo babuze ngo babuze ngo makado ngo ya Noheli, ngo babuze gahuzu keza ka Noheli. Neka Noheli noneho ndetse nubwo sicari kubisigura, ariko buri gihe ubizirikanye mu mutima icyo Kristo yaje gukora, buri gihe uzirikanye mu mutima icyo Kristo icamuze ngaha mu isi kugira ngo by'ukuri tuvukire, Imana ibane natwe, tumaze gucika, tumaze guhinduka tugacika abana b'Imana, Imana ikabana natwe, Imana ikaba muri twebwe. Emmanuel akatuvukira. By'ukuri igikorwa Yesu yari kimuzanye akagikora, ahigeza ku musozo, tugacika abana b'Imana. Iyo tubizirikanye ivyo twuzura umunezero, ariko by'ukuri n'umunezero dufise duhabwa n'Imana, umunezero dufise duhabwa na Kristo, n'umunezero mu bwami turimo, ubwami atari ubwami bw'inosi ariko ari ubwami bwa Data, bwa bwami burimo ukugororoka. Imana yahabwa icubahiro. Si ubwami bwo kurya no kunywa, si ubwami bwo guhana amakado, reka ndakubwira ikintu kimwe, nyamba utanga amakado ngo nukuri ku munsi wa 25 Kigarama wa buri mwaka, izo kado sizo. Nyamba ukora ibikorwa byiza byo gufasha aboro, byo kugendera abatishoboye ku munsi wa 25, ibyo bikorwa sibyo. Ariko nibikorwa bya buri gihe, igihe cyose ushobozwe bikore, igihe cyose ushobojwe bikore, igihe cyose wiyumvira urukundo rwa Kristo ko kuza kuducungura bikore. Ariko utabikora ngo niko ari umunsi wa 25 Desemba.
Imana idufashe cyane. Rero mwene majambo hariyo n'indi migigwa myinshi, hariyo n'indi migenzo myinshi iri inyuma y'uwo munsi abantu benshi bajamo, ibintu byinshi bajamo, ugasanga by'ukuri binyuranye n'iki jambo ry'Imana ritubwira. Mukabera twateza kugenda nkabera. Imana ibampesagire. Ariko aho muri muryoherwa, abafashwe no kuryoherwa no musi ryoherwa, ariko mugo muryoherwe muriko munazirikana aya majambo niko ndababwira, muriko munazirikana ico mpemu Imana ikarababwira uyu munsi wa none. By'ukuri si uyu munsi gusa, sejo gusa haheze, sinaryari nejo hagiye kuza, ariko ni buri munsi. Zirikana ivuka rya Kristo, zirikana Emmanuel muri twebwe, zirikana umukiza yatuvukiye, zirikana umukiza yaje kudukiza ibyo twarimo, yaje kudukiza cyangwa yaje kugukiza, yaje gukiza wewe ukiri muri ibyo. By'ukuri umenye ko Kristo yaje kumukiza. Ndetse ijambo ry'Imana yatubwira ngo Yesu aza ngo yaje ari nk'igitsitaza ku Baheburayo, ngo kandi ngo azari nk'ubupfu ku banyamahanga. Reka ndababwira ikintu kimwe, mwene data uri kurankurikira cyangwa nawe muntu w'Imana uri kurankurikira. Yesu aza ngo cyane nk'igitsitaza ku Baheburayo, ariko yari yahanuwe nk'uzoza nk'umukiza wabo, nka Mesiya kuri bo, ariko ngo yaje nk'igitsitaza. Yaraje muri bo ntibamumenye, yaraje mu bisi ntibamumenye, ariko twebwe nk'abari abanyamahanga ngo yaje kwitwebwa ni nk'ubupfu. Ariko ubwoko bw'Abisiraheli ndetse Abaheburayo bamaze kumutsitarako, bamaze kutamwera, bamaze kutamwakira, by'ukuri umukino warahindukiye, uhindukira twebwe abanyamahanga. Ariko twumva tugira iki? Turamwizera. Twebwe abanyamahanga abo Bibiliya ivuga ngo bari batafise Imana, bari badafise burema, ngo turamwizera. Tumaze kumwizera turonka ububasha bwo gucika abana b'Imana, turabatizwa, twitwa abana b'Imana. Abacu ba kera barahinduka, ducika bashasha, ducika ivyaremwe bishasha, twuzura mpemu w'Imana, tugenda turi abana b'Imana, turi abana bo mu buryo bwo mu mwuka, ducika abantu badasanzwe gushika n'uyu munsi wa none. Aho yari yaje kuri twebwe ari ubupfu, ariko ubu twebwe natwe yaducikiye iki? Agakiza. Imana ihabwe icubahiro. Rero tuzirikane Kristo izuka ryiwe buri gihe. Iyo twibuka igikorwa yakoze, twibuka ko yavutse akaza muri twebwe, akaza kubana natwe, Imana ngo ibane natwe. Imana ihabwe icubahiro. Reka turabire hamwe aya majambo nayiko ndababwira. By'ukuri aragira ikintu adufashije. Turakurikira n'inyigisho nagerageje kuzitegura mu buryo wari wese ariko arankurikira ashobora kubona n'amajambo ko naziteguye, kugira ngo niwakomeza kuziraba, niwakomeza by'ukuri kuzikurikirana, uze utahure, ubone neza by'ukuri icyo uyu munsi wa 25 w'ukwezi kwa Kigarama usigura. Hari abenshi ko rakurikira inyigisho zitarizo, hari abenshi ko rakurikira inyigisho zitarizo zivuga kuri uno munsi, kandi by'ukuri ukabona ko bariko razitanga badafise by'ukuri ndetse information zikwiye, cyangwa ndetse batarondera ngo bamenye, cyangwa by'ukuri badafatira ku mateka y'ivyabaye kugira ngo bashikirize ubwoko bw'Imana by'ukuri ukuri kubiri kuri uyu munsi wa 25. Ariko ngira ngo ndaguha umuco, ngira ngo ndagushikirize uronka umuco, utahure neza uyu munsi wa 25 aho wavuye, ubone n'imigigwa iri inyuma, ubone n'ibintu byose biri inyuma. Abantu bubu bagerageza gukopya, bagerageza kwigana, kandi by'ukuri ari ibintu bidatumbereye, ari ibintu by'igipagani. Imana idufashe cyane, kandi Imana iduhe gutahura cyane gose. Tubirabire hamwe. Nibaza yuko muraza kugerageza kubibona bivanye na appareil muriko, bivanye kuri telefone, nyamburi ku mashine, nyamburi kuri tablette, muraza kuza murabona ibigenda bashikirize ngaha. Turaza kubonera hamwe duti kubera iki Noheli be ni tariki ya 25 Kigarama, be ni tariki ya 25 Kigarama yo kwihimbarizako. Kubera iki? Reka tubirabire hamwe.
iki abantu benshi naho bakunda guhimbaza iyi tariki nka Noheli canke ndetse iyibukwa nk'umunsi w'ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo, barakunda kwibaza kenshi bati mbega iyi tariki yavuye hehe? Vy'ukuri Yesu yavutse iyi tariki? Mvuga iyi tariki ya 25 Kigarama. Mbega Imana iradusaba guhimbaza ivuka rya Yesu ku munsi w'umwihariko? Aho n'igihe dusoma Bibiliya irabidusaba Imana. N'ibindi nivyo tugira rero tugerageze kurabira hamwe. Rero Noheli ifise inkomoko hehe none? Ni hehe Noheli ifise inkomoko? Usomye mu mateka y'isi mbere yuko Yesu avuka, imyaka myinshi cyane, iminsi ya 25 Kigarama yari iminsi yo guhimbaza ivuka ry'uwo bafata ko akomeye nk'uko tuza kwibona mu majambo aza gukurikira. Noheli rero byibanze murumva ko ifise inkomoko ya kera kurusha ubu Kristo. Mu yandi majambo, Noheli yatanguye kera kuva yuko abakristo babaho, imbere yuko na Kristo ubwiwe aza kuvuka, imbere yuko Emmanuel avukira abantu, imbere yuko umukiza atuvukira. Nta nubwo rero Noheli ivugwa na hamwe muri Bibiliya, bimwe nimpeje kubabwira, hakaba haba ko yoba ivugwa na Yesu ubwiwe cyangwa n'intumwa ziwe, nta na hamwe ivugwa muri Bibiliya. Yesu nawe yigeze yivuga. Yesu ntiyigeze afite anniversaire yiwe ngo mvuge ngo uyu n'umunsi navukiye ko. Nabo bari kumwe ntiyigeze afite anniversaire yiwe. N'intumwa ntizigeze zihimbaza umunsi wa Noheli, nta namwe bivuga muri Bibiliya. Niyo tusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa canke ivyete bya ba Paulo n'abandi, cyangwa dusome n'ubutumwa bwiza, nta namwe biri. Aha ndavuga cyane imbere y'urupfu rwa Yesu cyangwa nyuma yaho, igihe intumwa zakomeza kwigisha ubutumwa bwiza. Yamara ku rundi ruhande, abapagani n'isi yabo barubahiriza iyi tariki ya 25 Kigarama, imyaka igera 2000 imbere yuko Yesu Kristo avuka. Rero ico mwomenya, nkuko ni nabibabwiye tugitangura, itariki ya 25 Kigarama wari umunsi wo guhimbaza ivuka ry'Imana Zuba, Imana Zuba bita Tamuzi. Tuza kubona wa Tamuzi wariwe. Tamuzi yari umwana wa Nimerodi. Nimerodi nawe uko tumuzi yari umwuzukuru wa Nowa. Tuza kubibona. Tamuzi yari umwana wa Nimerodi. Ushobora kubona Nimerodi uwariwe iyo usomye neza mu gitabo cy'itanguriro mu gice ca 10 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 10. Nimerodi rero bavuga ngo yari umwami mubi imbere y'Imana, kandi yari umwami akomeye wa Babiloni. Amaze gutsinda ibihugu byinshi akabatsinda, Nimerodi yavuze ko aruta Imana. Murumva ngene yishikiza umuhanga. Amaze ko nako yatsinze ibihugu byinshi, agatsinda abami benshi, yavuze ko aruta iki? Imana isumba byose. Iyi Mana twe twizeye, iyi Mana y'umwami wacu Yesu Kristo. Nimerodi yavuze ko aruta iyo Mana. Ukurikiye neza, sindiko ndavuga Tamuzi, ndiko ndavuga Nimerodi se. Yategetse ubwami bwose kumusenga nk'Imana. Hageze igihe Nimerodi yategeka ubwami bwe bwose kumusenga nk'Imana. Aha muca mutangura kubona tutanashika kure nahavuye icyo twita ubutatu bw'ubumana bw'igipagani. Uko no mu gipagani, uretse nko twige mu gikristo cyo muri christianisme, tuvuga ko hariho ubutatu bw'Imana, tuvuga ko hariho Imana Data, Imana Mwana na Mpwemu Yera. No mu gipagani barafise icyo babo bita ubutatu. Ugiye uraraba mu masosiyete y'igipagani yagiye arabaho, mu bwami bw'igipagani bwagiye burabaho. Rero mu gipagani hariho icyo bita Imana Mwana, Imana Se, hakaba na nyina. Bobo nta bya Mpwemu Yera. Habaho Imana Mwana, Imana Se n'Imana Nyina. N'Imana Nyina. Birakomeye cyane gose, mugiye gusa mukurikire maza kuraba neza. Rero ikintu mukwiye kumenya neza cyane, amateka ni byiza kuyakurikirana, kuko niho tumenyera byinshi mu byamaze kuba. By'ukuri
by'ukuri umuntu adakurikira amateka, umuntu adakurikira amateka ntashobora kumenya neza byinshi mu bintu byamaze kuba, kuko ibintu byamaze kuba tubibwirwa n'amateka. Iyo ariko turasubiza inyuma tukaraba duti ibi byarabaye, byabaye igihe kinaka, ibintu byakozwe na bande, ibintu byakorewe hehe, ayo niyo mateka. C'est ça l'histoire. L'histoire nous enseigne de ce qui s'est déjà passé. Mari dufashe cyane. Rero ibi byose ndiko nabwira nta hantu biva atari ukuraba mu mateka y'isi, kuko hari ibintu byinshi tumenya dufatiye kuri Bibiliya, hariho n'ibindi bintu byinshi tumenya mu mateka ariko n'ubu bitabiri muri Bibiliya, ariko mugo bifise iki na relation y'ibintu biri muri Bibiliya. Aba ba Nimerode baravuga muri Bibiliya, ba Nowa baravuga muri Bibiliya, ariko winjiye mu mateka cyane naho ibindi byakoretse, hariho n'ibyo Bibiliya itashoboye kwandika ariko kandi birimo mu mateka byamaze kuba. Ariko ivyo rero tumenya kubera iki biba byaramaze kuba. Ivyo Bibiliya itanditse hari ibyo tudashobora kumenya muri kazoza, ari ikiretse ari nk'imwe Imana bihishuriye umuntu. Ariko iyo ndiko ndavuga ngo turiko turagerageza gukoresha iki amateka, mu mateka ibyabaye biba bihari, mu mateka ibyabaye turaheza tukabimenya iyo tugize ubushakashatsi tukarondera. Mari dufashe cyane gutahura, mari dufashe cyane gutahura. Amamuko yaba ba Nimerode, Tamuzi na nyina ni ayahe none? Amamuko yabo n'ayahe? Gutyo biza kuduha gutahura iyo ubu bugome bwose bwo gusenga no guhimbaza Imana itariyo iyo byavuye, kuko usanga abakristo benshi bakurikiza mu kutamenya imigenzo n'imigirwa y'idini batazi ko mu by'ukuri baba bariko basubiramo bimwe mu bikorwa bimwe n'imihango y'imico ya gipagani, bagakora ibintu batabizi, kumbura ariko yagira iki imico n'imihango yo muri gipagani, bakabikurikira ko babona bikorwa mu idini runaka, ariko by'ukuri batazi n'ivyo bintu iyo byavuye, ariko ugasanga ntariko barakurikiza ico biri kiratubarira. Rero guhimbaza Noheli hamwe no gusengerwa kw'igiti citirirwa iyo Noheli n'ingero zingene abantu benshi bashobora guhendwa n'idini. Aha ndagaruka ku kintu guhimbaza Noheli no gusengwa kw'igiti citirirwa Noheli. Reka ndabwira ikintu abantu benshi bariko baratigita canke baraye batigise bahimbaza Noheli. Hariho n'ibintu by'ibiti usanga bagenda bashinga mu mazu, cyangwa ugasanga bashinze mu mashengero yabo ibiti bita ngo sapin de Nohel mu rurimi rw'igifaransa, ibiti bifise ikintu bisigura mu myizerere y'abapagani, bifise ikintu gikomeye cyane bisigura, ariko ugasanga abantu bubu, ishengero ry'ubu, abakristo bubu, hari ibintu bariko barakora nk'imigenzo, ariko bariko bakora ibintu mu kutamenya, ariko ugasanga bariko barakora ibintu by'ukuri biriko bigira iki, biriko bihesha agaciro ibigirwamana, bagasanga bariko barakora ibintu by'ukuri byo kuramenya ibintu by'ibigirwamana mu buryo bwo kutamenya. Mwibuke Bibiliya iratubwira neza ngo ubwoko bwanje bwiza iki, bwishwe no kugira iki, no kutamenya. Ignorance. Ariko ignorance ni mbi. Hari kutamenya biva ku kwanjanjwa k'umuntu, hari kutamenya biva ku kuntu umuntu yanjanjwa by'ukuri, kuco yahawe yanjanjwa kugakiza, atagomba gukabumbatira, atagomba gukantretena, mana we. Reka ndabwira ikintu kimwe, be dusoma Bibiliya kugira ngo dukomeze kumenya ukuri kose. Yesu yaravuze ngo twezwa mu kuri, ngo nawe Yesu yezwa ku bwacu. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusome Bibiliya, reka by'ukuri ijambo ry'Imana ritweze, nariko tugenderamo, tumenye ivyo dukurikira n'ivyo tudakurikira, tumenye ivyo dukora n'ivyo tutari gukore. Hari ikindi kintu tujya tubonera hamwe, hari ikindi kintu tujya tubonera hamwe gikomeye, tujya tubonere hamwe by'ukuri, tujya tubonere hamwe icyo twokwita, ndakibabwira neza, tujya tubonere hamwe icyo twokwita ndababwire neza icyo twokwita umwamikazi cyangwa ndetse uwitwa Semiramis, ariwe yitwa Ishtar, n'ibintu byiwe bya Noheli hamwe n'icyo giti, ariko ndababwira icyo giti cy'iyo Noheli,
ico giti cy'iyo noheli bini ko ndababwira abenshi bita ngo ni sapin de noheli. Uwo Semiramisi yarinde kubera iki tuvuga ngo ibijyanye na noheli yiwe canke ibijyanye n'ico giti ciwe, nuko hari ibintu we yashizeho. Iyo noheli canke ico giti ca noheli n'ibindi bishisa kubona ni ibintu byashinzwe n'uwo Musemiramisi, yari umwamikazi. Uwo mwamikazi uyuhe turaza kubibona. Mani dufashe cyane kugira ngo dukomeze kumenya, tumeze gutahura by'ukuri uwo munsi wa 25 Kigarama buri mwaka wavuye hehe. Mani dufashe cyane. Reka tubije ko tubirana kugira ngo tuvuge neza ibya noheli. Dutegerezwa gusubira inyuma mu gihe ca Nowa, inyuma ya wa mwuzure. Igihe ca Nowa inyuma ya wa mwuzure niho duteza gusubira cyane. Igihe umwe mu bahungu biwe yitwa Shamu yamubona ubwambure aryamye yaborewe, ico gihe cyatangura gutwenga, agenda arirukaza kubibwira abandi bavukana. Aho bavukana umwe yitwa Semu na Jafeti, ariko agiye kubibabwira bo baciye bagenda kuraba se, ariko bagendesha iki? Bagiye bagendesha umugongo. Bo babaye abanyabwenge. Shamu we yaratwenze, se yari yaborewe, ariko gitanda yanyoye vino. Aramubona mubona ubwambure, akigenda kubwira abandi bavukana ngo nabo baze kuraba, mu yandi majambo ngo nabo bagende kumutwenga. Ariko bo ubwabo hagutwenga se wabo, ikintu bakoze ikintu gikomeye. Bo baciye bagenda kuraba se, ariko bagenda bagendesha umugongo, baze baratora baramufuka se wiwe. Ntibamutwenze na gatoya, ariko Shamu we yaramutwenze. Ariko Semu na Jafeti bo ntibamutwenze, ahubwo bo bakoze iki? Bagiye kumufubisha gahuzu, baramwambika, ntibamutwenga. Imana yahabwa icyubahiro. Imana ni nziza. Burya Imana iratutse. Hari abantu izi ko ari ibipfu, hari n'abandi izi ko ari abantu bazima. Ariko by'ukuri mu mugenzi w'urupfasoni ntabwo wona so wawe ubwambure ngo umutwenge, wongere uje guhamagara umuvukana ngo nabo baje kumuraba mutwenge. Ahubwo uwo muntu muzima ukamufuka bivanye na eta ubonye arimo. Abo rero bitandukanye n'uwo Shamu, baciye bagenda kuraba se, ariko bagendesha umugongo ngo ntibamubone ubwambure, hama baramufuka. Mu nyuma Nowa amaze gutora kenge, amenya ibyabaye, acavuma Shamu kugira ngo we n'urubyaro rwiwe rwose iyo ruzova rukagira bazobe abasuku babo bana bandi babiri ba Nowa. Nukuvuga ngo bazoba abasuku ba Shamu na Jafeti, nabo nabazobakomoka ko bose. Niho urunganwe rwose rw'inyuma yiwe nawe rwaca rugira iki? Nabwo rwaca ruhakura umuvumo. Mwene majambo ngo uruvyaro rwose rwa Shamu n'abarukomotse ko bose b'inyuma bose baci bagira iki? Baci bahakura umuvumo. Kubera iki? Se yarabavumye, kandi Nowa yarabavumye. Agize iki? Nawe yari umuntu w'Imana, yari umuntu Imana ikunda, yari umuntu Imana yemera, yari umuntu Imana yashizemo ubwizigirwa, yari umuntu Imana yabonye ko ari umuntu ayihimbara rwose imbere y'Imana. Rero bantu muriko murankurikira, abantu b'Imana, muze mwirinda kugira iki? Muze mwirinda ikintu cyose mwokora muhabe mukura umuvumo ku bantu b'Imana, muhabe mukura umuvumo ku bantu by'ukuri basizwe n'Imana, ngo muhabe mukura umuvumo ku bantu Imana ubwayo yagira iki? Yatesta ko ari abantu bayo, ko ari abantu by'ukuri bayigororokera. Nowa yavunye umwana we, umuvumo uramukurikira n'urubyaro rwiwe n'abamukomotse ko bose, maze ngo baze bakorere bajye bandi bana biwe babiri bavukana na Shamu. Mani dufashe cyane, ariko mukurikiriye kunyumviriza. Hari impamvu ndiko ndabwira amajambo yose, ndiko ndagomba kubabwira. Kubisanzwe isi yarigeze kuba iri mu icyaha, hama nubwo isi yari imaze kuba iri mu icyaha, harageze igihe abantu Imana irabarimbura mu gihe cyo kwa Nowa. Ariko nuvuga ngo hari hasigaye abantu Imana yari yishimiye.
muri yandi majambo ngo abakomotse muri Nowa amaze kuvuma umuhungu Shamu, niho muri ubwo rubyaro rwa Shamu havuyemo abandi bantu b'ubugome, ariho ubugome buhari no mu isi kugeza uyu munsi wa none, ariho bwakomotse buva ku bantu bavumwe muri uwo muvumo wa Nowa avuma Shamu. Mpande fashe cyane, hani nzira ko muza kubitahura gose ibintu ndiko ndababwira. Rero hari ikindi kintu tujya turaba mu bijanye n'ibi bintu bya Semiramis, n'ibintu vyiwe vya Noheli hamwe n'igiti cyayo ca Noheli ayo ya Sapin de Noël. Uyu Shamu yaciye arongora Semiramis, munyumvirize, yaciye arongora Semiramis umuhungu wiwe inyuma y'urupfu rwa Nimerode. Muzosanga ishusho yiwe kenshi ya Semiramis, uyu Semiramis umwamikazi yiwe ku noti z'amafaranga y'ababreziliye. Abantu bamaze kubona inoti z'ababreziliye, inoti y'ifaranga rimwe, amafaranga 2, 5, 10, 20 na 50 n'ijana, muzosanga ko ishusho y'uwo mugore canke umugore bashushanije n'ubu mu gishushanyo bita cumi de gemvyo cyangwa icyo bita mu Faransa la statue de liberté. Abantu bamaze kuja New York canke umugore ashushanije nk'umunzani w'ubutungane, donc la femme de la balance de justice de Columbia picture. Abantu bakunda kuraba amafilime muzokunda kubona umugore afashe umunzani, icyo bita umunzani wa justice muri ntuze Columbia picture. Abantu bakunda kuraba amafilime bakunda kugicisha ko hajya ku ntango ya filime iyo riko representa amafilime. Numva ngo nijo gituma kenshi akunda abantu benshi muzo kumva ariko baravuga ngo amafilime ngo kanaka ngo amafilime ngo y'ipagani ngo amafilime sataniste, ibintu byinshi abantu batazi ibyo ari byo. Abantu baza amateka y'ya statue de liberté barazi neza iya statue kisigura, baracisigura, barazi no hantu yubatse, ukuntu irabana n'ico bita Capitol hariya muri Amerika. Ibintu byose byo byose barabizi, barazi ico bisigura, barazi umurongo biriko, barazi axe biriko iya statue de liberté na Capitol muri Amerika, hamwe n'ico bita Tour d'Eiffel mu ntuze mu gihugu cy'u Faransa. Ibyo byose birafise ikintu bisigura mu mateka y'inosi, mu kintu cy'igipagani, mu bintu by'igipagani, mu bintu ndetse canke ndetse ndavuga muri majambo bimwe by'ama service secret mukunda kumva babandi bakorera iki isi y'umwiza. Imana ifashe cyane, hari ibintu byinshi by'amabanga mukwiye gutahura, ariko tuko turavuga neza umunsi wa 25 Kigarama wa buri mwaka aho wavuye hehe. Reka tubandanye muraza kuvyumva. Hama baca babyarana umwana yitwa gatoyi mumbabarire, Shamu niwe yarongoye Semiramis. Donc Shamu yarongoye Semiramis, hama baca babyara nde, baca babyara Nimerode, baca babyarana Nimerode. Okay, aha mucare mubona ko n'amamuko yiwe atari meza kuko ava kuwavumwe n'umuntu w'Imana. Nimerode niwe se wa Tamuzi mwene yemeje kuvuga haruguru. Urumva Shamu yari umwana wa Nowa amaze kuvumwa, mu nyuma acarongora Semiramis, hama bacabyara Nimerode. Hama Nimerode rero mumva yuko yavuye, amateka yiwe yavutse ahantu hatameze neza ku muntu yari yamaze kuvumwa. Akaga rero kabaye, Nimerode yavuye yica se wiwe Shamu, acarongora nyina. Na akaga kambere katangiye kubera Nimerode yaciye yica, harageze igihe arica se wa muhungu wa Nowa, umwe niwe yari yavumye. Hama Nimerode ko yari umwuzukuru wa Nowa avuma rero Shamu, donc yica Shamu se wiwe, hama acarongora nyina wiwe Semiramis. Akaga kaba karabaye, niwe yahavuye aba uwatanguje cya gisagara soko ry'amabi yose, cya gisagara soko y'amabi yose ariho no mu gihe ca none arico bita Babuloni. Hama atanguza kandi n'ibindi bisagara byinshi, harimo nk'igisagara ca Ninewe n'ibindi bisagara bikomakomeye by'igipagani musanzwe muzi dukunda gusoma mu bitabo ca Bibiliya. Niwe yagerageje kubaka wa munara wa Babeli. Hama Imana iramutesha amakuru yavyo, abenshi abasoma Bibiliya murabizi ngene bubatse umunara wa Babeli. Imana irabatesha, kandi ico gihe abantu bavuga ururimi rumwe, Imana irabatesha. Imana irabona yuko ngo bagomba kugira ku bindi bintu bikomeye, kandi bari bamaze kwishira hejuru y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Imana nta wivogera, Imana nta wihangara, Imana nta muntu ashobora kwitambika imbere yayo, nta muntu n'umwe ashobora kwipinza nayo. Rero bimaze kumera uko, mu nyuma se wabo Semu yari muri babahungu babiri bandi ba Nowa, no mwimba yari se wabo wantuze wa Nimerode. Donc Semu yavuye nawe yica Nimerode.
murumva kaga kagenda gakurikirana. Iyo hamaze kuvuka ica, iyo hamaze kuvuka umuvumo, ibintu bigone bikurikirana, imivumo igenda ikurikirana. Nimerode yishe se acarongora nyina wiwe, hama se wabo nawe aca yica Nimerode mu nyuma kubera ko yari atubaha Imana. Donc uwatubaha Imana yari intunze Nimerode kandi akayirwanya. Ubwo rero Semiramisi nyina wiwe kandi akongera akaba n'umugore wiwe aca kuza ikinyoma ko atapfuye. Semiramisi umva yari umugore wa Nimerode kandi akongera akaba nyina wa Nimerode. Aca kuza ikinyoma ngo Nimerode ntiyagize iki, ngo ntiyapfuye, ngo ariko ngo ko yoba yagiye ngo mwizuba. Kubera iki? Kuko yavuga ko ari Imana zuba. Nimerode we yita Imana zuba. Imana idufashe cyane. Aca ategeka ko ubwami bwose busenga Nimerode nk'Imana y'izuba bayari, ariyo Mana zuba ubwayo nyezina. Mu nyuma Semiramisi abwira abantu ko umuhungu wiwe Tamuzi yari icyo twita reincarnation ya se wiwe Nimerode, Imana zuba. Umva Semiramisi uwo mwamikazi yarabaye umwamikazi w'umugabo wiwe, ariko akaba n'umwamikazi w'umuhungu wiwe, kuko umugabo wiwe yaramurongoye amapfuye, umuhungu acaramurongora. Aca avuga yuko Tamuzi abyaye Heruma. Aca avuga ko Tamuzi yari reincarnation ya se wiwe Nimerode. Nuvuga ngo uwo Semiramisi yabyaye umwana, uwo mwana abyaye avuga yuko ari Nimerode yabaye incarne muri we. Nuvuga ngo yandi majambo ari Nimerode yasuye kugaruka muri we. Nuvuga ngo yasuye gusama inda ya Nimerode, umwe yari umugabo wiwe. Nuvuga ngo Nimerode yamugarutsemwo mu bundi buryo, ariko ndasigura abantu batumva igifaransa. Nimerode yamugarutsemwo mu bundi buryo. Imana idufashe cyane. Bibiliya iratubwira neza ngo Yesu uburyo yavutse muri Mariya, ngo Bibiliya iratubwira ngo jambo yigize umuntu abana natwe. Nuvuga ngo Jésus a été incarné. Nuvuga Maria yasamye inda kubasha bwa Mpwemu Yera. Ntuze nawe Semiramisi nawe ngaha ngo nawe yavuze yuko ngo kubera ngo Nimerode ngo yajawe kuzuba ku kinyoma yari yashizeho, yavuga yuko ngo niyo ndango yayitewe ngo nimishwarara y'izuba. Imana idufashe cyane. Rero ngo yongeye kuvuga ko ubwa kabiri, umva avuga yuko ari incarnation ya se wiwe Nimerode, Imana izuba, ngo muri Semiramisi ngo yongeye kuvuka ubwa kabiri. Mu yandi majambo uwo muhungu Semiramisi yaravyaye yavuga yuko ari Nimerode umwe yagenda kuzuba yongeye kugaruka muri we, maze akabona kuvyara uwo Tamuzi. Mu yandi majambo uwo muhungu we Tamuzi yari yagomba kuvuga ko ari nkawe wa mugabo wiwe yongeye kumugarukamo, yongeye kumwishushanya nko mu nda kugira ngo amuvyare gushasha. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ndiko ndabasigura ndababwira neza ngo mu nyuma Semiramisi abwira abantu ko umuhungu wiwe Tamuzi ngo yari reincarnation ya se wiwe Nimerode, Imana zuba, muri Semiramisi yongeye kuvuka ubwa kabiri. Ngo umugabo we yongeye kuvuka ubwa kabiri. Ivyo rero mu kuba agasigura ko yasaminda kubwo imishwarara y'Imana zuba. Rero amateka iki ariko ntiyagisobanuye neza, ntabwo yagisobanuye neza, kuko avuga ko Nimerode yoba yapfuye amusigira iyo nda ya Tamuzi, canke ko ari nda yoba yaratwaye ayikuye ahandi Nimerode amaze gupfa, donc inda yindi yoba yatewe n'undi mugabo. Ariko kuko yari umwamikazi ivyo yarabibundabunze ko, ariko aramenya uko abivuga abisigura, kandi ntabaza kumuhinyuza, yari umwamikazi. Uko biri kose akaga gakomeje kubaho, kuko mu nyuma Semiramisi nawe yahavuye agira iki, arongogwa, kandi n'uwo muhungu wiwe Tamuzi yaragize iki, yaravyaye. Semiramisi yabaye iki, umugore wa Shamu, abyara Nimerode. Nimerode yicisha Shamu, acarongora nyina. Nimerode nawe aca yicwa na se wabo Semu. Hama amaze gupfa, umugore wiwe ari we nyina wiwe avuga ngo yagiye mu zuba. Hama atwaye inda abyara umuhungu yitwa Tamuzi, aca avuga ngo Nimerode yamugarutsemo. Mu yandi majambo yariko arategura akarere kugira ngo uwo Tamuzi niyavuka amwite ko ari umugabo wiwe Nimerode, ari we na muhungu wiwe yasuye kumugarukamo ngo avuka ubwa kabiri. Ariho mu nyuma kandi yaciye asubira kurongora nde, uwo Tamuzi. Mumva ko kaga umukecuru asubira kurongora uwo Tamuzi.
iyi si hari ibintu byinshi byabayemo mu mateka y'ino si, hari ibintu byinshi byamaze kuba byakoretse, byabaye by'akaga k'agahomerabunwa, bimwe biteye iseseme mu maso y'Imana. Rero Tamuzi rero yavutse icyo gihe, itariki yavukiye ko yari itariki ya 25 Kigarama. Uwo Tamuzi mwumva ko yari umuhungu wa Nimerode, ariko umugore we akavuga yuko ari Nimerode yongeye kumwishiramo akavuka ubwa kabiri. Rero niwe yahavuye yitwa nawe Imana zuba y'Abanyegiputa, y'Abanyebabuloni, y'Abagiriki, y'Abaperesi, y'Abaromani, hama ubu Imana y'Abanyama y'amashirahamwe yo mwibanga abo twita amasosiyete secrète. Kuko isi y'umwiza yagiye irakura muri ubwo buryo. Abanyegiputa hari barigeze kugera igihe bari baganje isi, Abanyebabuloni, Abagiriki, Abaperesi, Abaromani, aribo n'ubu bakiyoboye isi, bariko barakorana mu bundi bwenge buhanitse bwo mu mpisho n'aya masosiyete yo mwibanga. Rero uyu Tamuzi yakomeze kuba ariyo mana zuba y'abo bantu bose gushikana bugingo n'ubu. Tamuzi yari umwami rero akomeye kandi yama anesha abandi bantu. Nanone yari nka se Nimerode mu gukora ikibi kirwanya Imana uhoraho. Tamuzi rero yavuye apfa ari guhiga, bavuga ko yoba yishwe n'ingurube yo mwishamba, hama imutsinda ku nkingi hama ngo imutsinda ku nkingi y'igiti cyari cyaragize iki, igiti cyari cyaraboreye ahantu, maze apfiraho kuri nyagiti cyaraboreye ahantu, imutsinzeho ari guhiga. Yari guhiga nkuko na se Nimerode yari umuhizi yarakomeye cyane gose, yari umuhizi cyane gose mu mateka y'isi, byari bizwi cyane gose. Rero muko murumva akaga kagiye kuba kaba, muko murumva honyine naho uwo yaravukiye. Yavutse itariki ya 25 ukwezi kwa Kigarama, niho uwo munsi wavuye. Murumva ariko turabandanya, muraza kubitahura neza. Urumva yari Tamuzi. Mu yandi majambo, uwo Tamuzi yavutse iyo tariki ya 25 yari umuhungu wa Nimerode. Nimerode nawe yari iki? Yari iwe yitwa Imana zuba. Umugore we yavuze ko Nimerode apfuye, ngo yaciye agenda ngo kuki ngo muzuba. Akaca avuga yuko Semiramizi yavuye mu nyuma wa Gasaminda, ngo yitewe n'imishwarara y'izuba abona kubyara Tamuzi. Imana dufashe cyane. Rero hari ikindi kintu tujya turabire hamwe, bivanye n'ibintu byacu bikurikira ubwo rupfu rwa Tamuzi agiye guhiga, igikoko kikamwica, ikamutsinda ahantu hari igiti cyari cyaramaze kugira iki, igiti cyari cyaramaze kubora. Rero byagenze gute? Nico tugira kandi tugira iki, turabire hamwe byagenze gute. Reka tubirabire hamwe. Hari uko byagenze. Hari icyo twita ngo sape za Noel. Sape za Noel zavuye. Sape za Noel ni bya biti murabibona bimeze nk'ubujuwari ukunda gusanga abantu bashinze ariho hose. Ugasanga ibyo biti babishinze iruhande y'ubuntu bubatse bumeze nk'ubusenga, cyo basanga babishinze mu mazu, ugasanga babisharije n'ibintu byinshi, bashize ko amatara, bashize ko ibintu by'inyenyeri, babumbye ibibumbano ngo n'abamarayika bashize iruhande mu mashengero kanaka atandukanye. Uzokunda kubona nko mu mashengero y'Abakatolika, mu masenga babishize ibintu byinshi, n'abantu benshi ugasanga babishize mu mazu yabo, n'andi mashengero usanga ibintu babikoze. None sape za Noel none zavuye hehe? Rero nyina wa Tamuzi yavuze ko kuri iki giti havutse igiti cy'umuriro, donc igiti bita normally majambo igiti cyitwa sape. Hama buri mwaka itariki ya 25 Kigarama byahavuye bimenyerwa ko abantu bazana ca giti ca sape iwabo bakagisharizisha izahabu n'ifeza, donc or et argent. Aho ndiko ndavuga muri ivyo bihe bya Batamuzi na ba Semiramizi, ivyo biti bya sape misi yose itariki ya 25 z'ukwezi kwa Kigarama bama bacafata ivyo biti bakabizana mu mazi wabo, bakabishariza, bakabidekora n'inzahabu na argent, ubwo butare bagashirako nyene ibintu bikomeye,
mu buryo bwo guhimbaza, mu buryo bwo kuramya nde? Ya mana zuba, wa mwana w'Imana zuba, ariyo nawe nyene kandi yaciye nawe ngo ni Imana zuba, ariwe Tamuzi. Numva ngo misi yose iyo tariki bamwe ariko barahimbaza Tamuzi nk'umwana w'Imana zuba, canke kandi nyene nk'Imana zuba nawe ubwiwe ariyo Bayali. Imana idufashe cyane. Iyo tariki ikiba mu mateka y'isi itariki ikomeye, kandi ibi tariki ishizweho nk'ikimenyetso c'ivuka rya Tamuzi, nk'ikimenyetso c'ivuka rya Tamuzi. Hama hacakurikira ikindi kintu abantu bise ngo kado, ngo ya Noheli, ngo kado za Noheli. Kado za Noheli zozo zavuye he? Kado za Noheli zo zavuye he? Hariho abo bita abaherezi muri ubwo bwami bw'igipagani, hari abo bita abaherezi. Abo baherezi ngo baciye biyiriza bongera barara amajoro 40 n'iminsi 40 ngo baririra urupfu rwa Tamuzi, baramurira amajoro 40 n'iminsi 40 baririra Tamuzi. Ngo hama ngo bari munsi ya ca giti ca sape, niho ivyo babikorera, ngo ariho bicaye, ariho baririra ayo majoro 40 n'iminsi 40. Ngo vyavuye rero ngo bimenyerwa ko abantu bazana umva yari iminsi 40 n'amajoro 40, umva baraho baherezi. Mu yandi majambo baherereza ico kimana cabo, baherereza ico kimana. Ibintu byose, ibikorwa vyakora byo kuramya, ibikorwa byose vyakogwa byo guhimbaza, nabo baherezi babikora, kandi bakabikora bari munsi y'ivyo biti vy'amasape, bwa buti bw'ubujwari babazanye. Rero ico gihe iyo minsi irangiye hacabiki barashimiranirana, bagahana impano, ico twita amakado, bakabikorera munsi ya ca giti, hama bice biguma imyaka yose biba kuri iyo tariki. Niyo havuye ibi bintu ubona abantu n'ubu usanga bashushe ngo amakado ya Noheli, ngo abantu batize gutanga amakado ya Noheli. Mana ubu nuko n'ubukene mbona buriko buratera mu isi mu bantu batari bake, hoho udafise ikado ya Noheli wumva nyine bitameze neza, cyangwa utarose ubwo bujwari mu bisagara. Abantu bamwe mu bisagara murabizi, cyangwa amaze gutembera isi ahenshi, ibiti byo birahahonera by'ubujwari, ugasanga babigize. Noneho ndetse ubuho abantu benshi baramaze kubigira na commerce, nk'abashinwa bigo barakora ibiti bya artificiel by'ubujwari bakoze atari bijya nyine kama, ugasanga bariko barabigurisha. Abantu ugasanga ko baracana ko abaka amadeni abagira iki, kugira ngo bagure amasape, kugira ngo bagure mu yandi majambo ibiti byitwa ko byavutse ku giti, ku kiziga cya Tamuzi. Ugasanga ariko bararamya Tamuzi, bariko barahimbaza Tamuzi, ariwe Imana Bayali, ariwe Imana zuba, bazi ngo bariko bahimbaza iki? Izuka ry'umwami wacu, ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Habanamba niyo mpamvu umunsi wa 25 Kigarama ntabwo ari umunsi Yesu yavukiyeko, ariko ni umunsi Tamuzi yavukiyeko, ni umunsi umuhungu wa Nimerode yavukiyeko, ni umunsi Imana Bayali bita ko yavukiye, Imana zuba bita ko yavukiyeko. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu natamwe ndababwira ngo hari imigenzo myinshi abakristo bariko baragira, bariko barakurikira batazi iyo yavuye, ariko by'ukuri umuntu ariko arakurikira uyu munsi yuguruka amaso, biraza guhindura uburyo uhora wiyumvira, biraza guhindura uburyo uhora ubona ibintu, n'uburyo uhora ukora ibintu. Ugasanga uri mu migenzo n'imigigwa utazi iyo yavuye, kumbe mu buryo bw'impemu uri kuraramya ikigigwamana. Bibiliya iratubwira neza ngo ntitukaramye ibigigwamana, tuyoboke Imana, dukora ibyo Imana itubwira, ibyo Imana tuyobora gukora, navyo biri mu ijambo ry'Imana. Yesu ngo twezwa kubw'ijambo ry'Imana, nawe akezwa ku bwacu. Imana ihabwe icubahiro. Ngo abantu banje bishwe n'iki? Ngo bishwe no kutamenya. None ni gute amazina ya Nimerode, amazina ya Tamuzi, amazina ya Seramisi, uwo Seramisi kandi yarafise amazina menshi yagenda arahabwa, hari naho yitwa ngo Ishtar, yashobora guhindurwa bivanye n'abaganza, ariko abo
Ni gute ayo mazina ya Nimerode na Tamuzi na Semiramisi yashobora guhindurwa bivanye n'abaganza, ariko abo asigura batahindutse, abo ayo mazina asigura atahindutse. Nuvuga ngo bivanye n'abaganza izina rya Tamuzi kirashobora guhinduka, irya Semiramisi rigahinduka, irya Nimerode rigahinduka, ariko by'ukuri nubwo baba bahinduye amazina, abo ba mbere Nimerode na Tamuzi na Semiramisi batahindutse. Nuvuga ngo bivanye n'ibirimi vyabo ugasanga bahinduye amazina, mugo by'ukuri bari kiriko bararamya babandi batatu, bwa butatu bw'igipagani, ariko Tamuzi, Nimerode na Semiramisi. Rero reka tubirabire hamwe. Igihe abaperesi bari biganje, nuvuga ngo aribo bari ku ngoma, bari ku nganje yabo muri kariya karere, nuvuga ngo biriya bice, bafashe ibigirwamana byose byo mu baperesi, byo mu buperesi. Ibigirwamana barasanzwe bafise barabifashe, harimo imana Tamuzi, mbona bo imana yabo yari Tamuzi na Nimerode na Semiramisi. Izo mana zitatu bari bazifise ko zari izimana hanini zikomeye z'igipagani, bwari ubutatu bugize ico gipagani, nibo baramya. Rero bahinduye amazina gusa, muba bafashe Tamuzi, Nimerode na Semiramisi, bacafata babitira amazina y'ubuperesi barimo, mugabo ahanini bariko bararamya Tamuzi, Nimerode na Semiramisi. Ubutware noneho mu nyuma bwavuye gatoyi, ubutware canke ndetse intwaro mu nyuma yahavuye yegukira nde? Abagiriki. Abagiriki nabo babikora uko, bafashe amazina y'iwabo mu Kigiriki baca bayakubita kuri yayandi ya Tamuzi, Nimerode na Semiramisi, ariko bahindura gusa amazina. Noneho bahinduka mu bantuze mu Bagiriki, hakwitwa Tamuzi, Nimerode na Semiramisi baciye bitwa Zeus, Aphrodite na Eros. Mugo mu yandi majambo yari Tamuzi, Nimerode na Semiramisi, ntibari babahinduye gusa byavana n'amazina yo n'ibirimi vyabo aho hari mu Kigiriki. Hama mu nyuma kandi abanyegiputa nabo igihe bari ku ngoma, uvuga ngo bari biganje, bahindura amazina nabo bace babita, uvuga ngo ya Tamus, Nimerode na Semiramisi bace bahindura amazina babita Osiris, Isis na Horus. Ayo n'amazina abantu biza kahise canke baza kahise bazogenda barabona. Hama mu nyuma kera mu gihe ca Yesu, igihe Yesu yari ngaha mu isi yamaze kuvuka, ubutegetsi bwari ubw'Abaroma. Abaroma nibo bari baganje isi. Iyo ndiko ndavuga aba bantu nk'abari baganje, ndiko ndavuga abantu bakomakomeye bagiye baganza isi, ndetse niyo ugiye kuraba hanini nko mu gitabo ca Daniyeli abo bavuga. Uretse gusa nk'aba banyegiputa mu gitabo ca Daniyeli ntibavugwa iyo turiko turavuga bwa bwami bune, ariko imbere yuko bya bwami bune buvugwa hari ayandi mateka yari yarabaye imbere yaho. Ariko Daniyeli nuko hariho iviziyo yigeze guhabwa yerekwa ubwami bune uzokurikirana gushika ku mpera y'isi, ari bwo bwami bwa nyuma, ubwami bw'Abaroma. Ariko imbere y'ubwo bwami bune hari ibintu byabaye mateka y'isi nk'abanyegiputa bariko bavugwamo. Rero kera mu gihe ca Yesu ubutegetsi bwari ubw'Abaromani, hama Roma nayo yahinduye amazina acika Venus na Cupido, ariko izina rya gatatu rya Nimerode baba bararyihoza. Muzokunda kumva kenshi mu mafilime menshi canke ndetse abantu bakunda kugenda nk'Iroma, muzokunda kubona amashusho yabo bita Cupido na Venus, donc umuhungu na nyina, Cupido na Venus. Muzokunda kubona ibishusho bishushanije by'umuhungu na nyina, muzokunda kubibona ariyo Cupido na Venus. Mu mateka y'isi canke abiza amateka y'isi birafise ikintu bisigura cyane gose ico cico. Ariko bari bafashe iki? Yari Tamuzi, Nimerode na Semiramisi na Semiramisi bari bahaye ayo mazina. Mugabo muri ico gihe urumva izina rya Nimerode bararyihojeje, nuvuga ngo izina ry'Imana bararyihojeje, ariko barafata iki? Baba barabangiriye gato, barafata amazina yande ya nyina n'amazina y'umwana. Imana idufashe cyane. Hama mu kinyejana ca kane nyuma ya Yesu, hari mu mwaka wa 312, abakunda gukurikira
iby'amateka y'isi canke abantu bakunda kudukurikira mu biganiro tugize imisi dushikiriza bitubwira igaruka rya nyuma mu buryo bugaragara bw'ubwami bw'abaroma icyo twita la dernière renaissance de l'empire romain mu bice byavyo tumaze kubona ibice bitandatu hari aho twize kubabwira ibijanye n'ibi bintu by'aba empereur by'aba bami bagiye bakurikirana n'ukuntu eglise catholique yahavuye yinjira muri iyo ntwaro ku buryo bw'uko yahavuye icika ngo Saint Empire Romain ingoma y'abaroma ntagatifu yo mu burengero n'uyu munsi mukunze kumva amateka yisavuga ngo les occidentaux babo muri occident donc bagombye kuvuga hanini ibihugu byo muri occident byahoze biri mu cyaba cistwa empire Saint Empire Romain d'Occident n'amateka menshi muzoze mukurikira ama video yacu muzosanga ibintu byinshi muzotahura ico ibyo byose bisigura rero mu kinjana ca kane inyuma ya Yesu ndiko ndababwira neza precise muri umwaka wa 312 inyuma ya Yesu umwami w'abami Constantine kugira ngo ashimishe abakristo bari muri benshi ico gihe i Roma mu gace k'Iroma gusa ariko siko bari benshi mu bwami bw'abaroma ko mu bwami bw'abaroma abapagani bagera ku bice 70% mu gihe abakristo bari nko mu 10 na bangahe n'abandi ataho bari bahagaze rero yahisemo gushira idini rya gikristo ya christianisme nk'idini ryemewe rya Roma kandi kugira ngo abanezereze kurushaho yafashe amazina akomeye muri iryo dini rya gikristo aca yita ibyigwamana byabo ayo mazina ya gikristo ico bita mu gifaransa usonye mu mateka ico bita hanini la christianisation des païens nayo byaca bigira ingaruka bita kandi mu gifaransa la paganisation de l'église donc bagerageza gu christianiser les païens mais en d'autres termes bagaca basanga bapaganije iki l'église numva bafata abapaïens bakabatribuwa ko ibintu amazina yabo muri ntuzeye amazina akomakomeye yo mu gikristo mu yandi majambo gace usanga ishengero cyangwa ndetse ubu Kristo bamaze kupaganiza ko bamaze kubwinjiza mu iki iby'igipagani usonye amateka menshi ukaraba ugasoma muri Wikipedia ukaraba nk'akarorero ibivugwa kuri la conversion y'umwami Constantine usanga neza ucona neza ibyo ari byo Constantine yani majambo ntabwo yigeze ahinduka ngo acike umukristo ariko il a fait semblant de se convertir yigirwa ahindutse ariko kumvo zo kugira iki kumvo zo gufatanya ubwami bwiwe kugira ngo ntibugire iki ntibusambuke hariho na legende ivuga yuko yigeze kuja bukuruzi urahagiye ariko aragwana maze ngo agira hishurirwa ngo abone ikimenyetso ngo asa n'ubonekewe ngo na Yesu ngo maze ngo abone ikimenyetso wacagishira ngo kuntuze ngo ku inkinzo z'abasoda biwe babona ko yagiye baba bafise inkinzo n'inkota n'amacumu ngo ku nkinzo ngo kugira ngo ubaze batsinde ariko ayo ce sont des légendes. Ce sont des légendes, c'est inkuru zimvaho si inkuru ziverishe za vrai. Rero Tamuzi kandi tutaravugana Tamuzi uravye neza mu mateka baravuga yuko Constante nubwo yavuga ngo aragize ngo nubwo yavuga ngo arabaye ngo arahindutse ntabwo yigeza ico gihe anabatizwa baravuga neza mu mateka yuko yabatijwe mu bwa nyuma ngo n'umweveki we yari umuarien kuko ngo mu mateka ico gihe ngo abantu nk'abo bababatiza ngo abantu ngo bageze donc abantu bari abaarien bari abantu batemera ubutatu bw'Imana babakubatiza iyo ujya mu minsi yawe ya nyuma uri ku mfiro ngo kugira ngo batisi mu guhanagura iki ibyaha ngo mwanda wose ngo ibyaha ngo byose ngo wakoze ngo ucupfa guruwe nivyo yari myizerere yabo muri ico gihe Constante ico gihe yakomeje kuba ari umuarien kandi Constante yakomeje kuba ari umuntu uzeye umuntu akomeye reka ndababwira ico uko Constante bamwita yakomeje kuba ari umuntu akomeye byatuma yakomeje kuba ari umuntu akomeye muri iyo ntuze muri ico kintu bita aba-arien akaba abo ba-arien nabone bita ngo n'abakristo ariko mu by'ukuri ntibemera ubutatu yes niwe yagerageza gushimisha ariko akaba n'ikindi kintu yari ahagarariye cy'abantu basenga iki basenga
imana imwe icyo bari atashe ku kintu bita ngo culte ya Sol Invictus. Donc uburyo bita Sol Invictus yari Dieu Soleil, icyo rero yaragihagaze ko cyane gose kandi na se wa Constante yitwa Constance Clore yari umupagani akomeye, nawe ne yizere ibyo byo culte ya Sol Invictus. Rero ibyo yarabigumyemwo mu buryo bwo kuruyeri, ariko kandi bakongera akavuga muri legende ko Constante uretse ko yagomba ko ubwami bwiwe buguma bwegeranye buguma buri ini, yanabikoze no mu bundi buryo bwo kugira ngo ashobore kuronka ukuntu aza gupiya amanuze amatemple y'abapagani, kuko haba harimo ibintu byinshi byarimo, abigira kugwe kugira ngo ngene aza gupiya aza kubiba ibintu byose amatungo bari bafise, kuko yari umwami w'igitugu yitwe ngo yahindutse muri katolika kugira aze gupiya ivyo bindi bintu, ariko kandi igipagana kigumiza muri iryo ntuzeye muri iryo shengero yari yitwa ngo arahindukiye agiyemo. Imana idufashe cyane. Reka rero dukomeze turabe. Niko ndavuga ngo Tamuzi na Semiramis batangiye kwitwa nabo n'ico gihe cya Constante. Ndavuga ngo kujya twagiye turayibona, twejeje kubibona hejuru, haganje abanyegiputa, haganje abagiriki, haganje abaperesi, haganje abaromani. Rero ku baromani ico gihe cya Constante, Tamuzi na Semiramis batanguye kwitwa umwana Yesu na Bikira Mariya. Tamuzi batangwa kumwitwa mu gishingo cy'umwana Yesu, Semiramis nawe bacatangwa kumushyira mu gishingo cya Bikira Mariya. Iyo tuvuze Bikira Mariya tuba tugomba kuvuga la Vierge Marie. Bikira no kuvuga ngo umugore yaba akiri sugi. Noheli rero yakomeje guhimbazwa nk'ivuka rya Yesu mu bwami bw'abaroma bwatwara isi yose icyo gihe, ariko mu by'ukuri uwo mwana yaba imana y'igipagani Tamuzi. Mu yandi majambo ni nkuko twabibonye haruguru, abantu uzeye nuko twabibonye haruguru nk'abanyegiputa mu guhimbaza Noheli ntibahimbaza Tamuzi, bahimbaza Osiris. Igihe cyo guhimbaza Nimerode bagahimbaza Isis, igihe cyo guhimbaza Semiramis bagahimbaza Urusi. Kubera iki? Ayo yari amazina y'abanyegiputa mugabo asigura Tamuzi, Nimerode na Semiramis. Abaromani nabico gihe Constante amaze kubigira uko, nuvuga ngo Tamuzi babita umwana Yesu, ariko bakavuga umwana Yesu ngo ariko arahimbaza nde Tamuzi. Hama bakavuga Bikira Mariya ariko bariko barahimbaza nde Semiramis. Kuko ico gihe nyine bwari ubwami bw'abaroma, nivyo bariko baragira ivyo bita christianisation. Fashe cyane christianisation, la christianisation. Ariko ahandi muri Egiputa ntiyitwa christianisation, ko ntiyari christianisation, niyo yari ihari. No. Yani nkuko tufate ko twita ko yari nka tamisation. Tamuzi niwe baca bagereranya nkuko tuvugana kwe Kristo ico gihe, kuko niwe yavutse iyo tariki ya 25 Kigarama. Imana idufashe cyane. Ariko mu by'ukuri uwo mwana yaba imana y'igipagani Tamuzi. Kuva rero ico gihe cy'urupfu rwa Tamuzi n'umwamikazi Semiramis yubatse urufatiro, kuvigira rero urupfu rwa Tamuzi rubaye, uwo mwamikazi Semiramis ari we yari nyina wa Tamuzi. Yagize iki? Yubatse urufatiro rukomeye rw'igipagani, niwe yashizeho ishingiro rikomeye y'igipagani. Nico gituma hajya haruguru ariko ndababwira ngo ibya Noheli bya Semiramis ni ivy'igiti cya Noheli bya Semiramis. Kubera iki? Niwe yashizeho urufatiro rw'inyubako y'igipagani cyakomeje gukwiragira mu isi yose, ko itariki ya 25 ari iyitegezwa guhimbaza ivuka rya Tamuzi, umwana w'Imana Bayali. Mande fashe cyane. Itariki ya 25 iba nk'ivuka, ihimbazwa ry'ivuka ry'umwana w'Imana Bayali. Rero mu gipagani rero basenga iki? Basenga canke baramya Nimerode, umwamikazi, Ishtar hamwe na Tamuzi.
uyu mwamikazi Ishtar uyu mwamikazi Semiramis navuye ko Semiramis yafise amazina menshi kandi yitwa na Ishtar Nimerode rero kuva ico gihe byari ngombwa ko yubahwa buri Sunday Sunday ni Congereza Sunday nuvuga ngo Nimerode umva niwe yari se wa Tamuzi twabibonye Nimerode ko ari we muntu wa mbere yaravutse kuri inde kuri Shamu wa mwana wa Nowa umwe yari yavumwe rero Nimerode kuva ico gihe muri ico gihe civuka rya c'urupfu rwa Tamuzi uwo mugore wabo Semiramis amaze gufatira w'igipagani agatangura gushaka amategeko yuko abantu bazosengwa n'ingene bazokubahirizwa n'amatariki bazokubahirizwa ko kuva ico gihe byabaye ngombwa ko Nimerode yubahwa buri Sunday yitwita ngo ni Sunday yitwita ngo ni Dimanche yitwita ngo ni umunsi wa Mungu byabaye ngombwa ko uyu no munsi kuko iyi calendrier turiko turagendera ko mu isi kino gihe mwese benshi murabizi tuko tugenda kuco bita calendrier Rome y'abaroma ntabwo turiko turagendera kuri calendrier ya Israel iyi calendrier isi kiragendera ko n'uyu munsi wa none tuko tugendera kuri calendrier y'abaroma kuko ubwami bw'abaroma na bugingo n'ubu nibwo buyoboye isi nubwo mutabona buyoboye mu buryo bugaragara ariko ubwami bw'abaroma nibwo buyoboye isi niyo mpamvu bakunda gukurikira inyigisho zacu zivuga ku kuntu ubwami bw'abaroma hariho igaruka rishashi igaruka ryanyuma mu buryo bugaragara y'ubwami bw'abaroma turiko turabagerageza kubereka by'ukuri ngene ubwami bw'abaroma bugiye gusubira kugaragara mu buryo buboneka buje kuranduka nkuko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'ibyahishuwe umutumwa Yohana cyagi koko kigiriko kiragaruka mu buryo bwa nyuma bwacu bwo kuza kuranduka Imana ifashe cyane rero kuva ico gihe rero mva turi muri systeme y'abaromani turi mu bwami bw'abaromani n'uburi babuyoboye muri bya bikoko bine Daniel yerekwa ubu turi mu kikoko cya kane n'ubu nisho kiganjije isi kandi kiko kiragaruka mu buryo bugaragara rero ubu aho kizoza kurandukwa na Yesu aje kugaruka kwima ingoma yiwe y'imyaka igihumbi ico gihe ubwami bw'abaroma buzogaruka buje kuranduka ni muri iki kintu bariko barategura na bugingo n'ubu cyitwa ngo Nouvelle Ordre Mondiale iyi mondialisation mwumva ibi byose mwumva biriko birakorerwa mu isi ijya nino ibi mwumve ibyorezo ibi mwumva incanco ibi mwumva ibintu byose agenda yose iri kashi agenda yose iri derrière y'ivyo bintu ibi byose biriko birategura iki la Nouvelle Ordre Mondiale le Nouvelle Ordre Mondiale abakunze kudukurikirana mu nyigisho bagiye twatanga ibiganiro bya Nouvelle Ordre Mondiale byose baraza amabanga twagiye tuyabahishurira tubabwira neza ibyo ari byo rero kuva ico gihe byabaye ngombwa ko Nimerode niwe yita ko yari Imana niwe yari Imana se niwe yapfuye ngo akirwa ko yagiye mu izuba ngo niwe yari Imana se bavuga yuko rero ahimbazwa Sunday niyo havuye umunsi wa Sunday wo guhimbaza Imana se ayo Mana zuba Sunday day of sun rero ngo nk'Imana zuba Bayali hama umwamikazi Ishtar ari we mwamikazi Semiramis nawe kuva ico gihe yaciye aba ari uhimbazwa ku munsi mukuru abantu bakunze kwita mu Congereza ngo ni Easter kivuye muri Ishtar uwo munsi wa Ishtar ngo hari iminsi itatu ikomeye mu mateka y'igipagani yari yarashizweho umunsi wa Sunday umunsi wa Easter umunsi wa n'umunsi wa 25 Kigarama uyu munsi wa 25 December wa buri mwaka ari wo kenshi abantu ariko barita ngo ni Christmas rero umwami Ishtar hari kuri Pasika ijambo Ishtar niryo bita Esther Pasika riva muri Esther ariko twebwe kubisanzwe nk'abakristo murazi ko twe turahimbaza mu Gifaransa mu Congereza ko aha ndiho ndavuga Easter mu rurimi rw'icongereza bihuranye n'iryo zina Easter twebwe mu Congereza icyo duhimbaza ntabwo ari kubisangwa ari Easter twebwe icyo duhimbaza Passover mane habwe icyubahiro Imana iduhe gutahura twebwe duhimbaza icyo Yesu yakoze iyo duhimbaza kiya Yesu yakoze icyo twita muri kiya twita n'ubu Pasika ntabwo ari Easter twe duhimbaza Passover ariko kwitiza ijambo ngo Easter rivuye muri Easter nyamba duhimbaza uhimbaza icyo ukicita Easter muri wewe umenye yuko hariho umugenzo uri kurakurikiza utazi wari wo utaruzi niyo wavuye ariko ni uvuga kuko tuko dukoresha ururimi rw'icongereza muri kurahimbaza Passover
canke mu kirundi nyine umuhimbaza pasika mu ukavuze uti nico bita mu cyongereza Passover. Nico Bibiliya itubwira, niyo pasika dusereba, niyo pasika duhimbaza. Ariko iyo pasika abandi bo bita abapagani bita ngo ni Easter, ntabwo twariyo duhimbaza. Easter bo imwe bahimbaza, usanga bo muze murabe abapagani bahimbaza Easter, usanga bashize ibintu by'amagi, n'ibintu by'amagi. Ngo kuri Easter n'umunsi w'ibintu by'amagi bikomeye. Imana idufashe cyane. Muze mwinjira mu mateka murabe icyo bita Easter, icarico niyo cavuye muri Easter, Semiramis. Tamuzi nawe byari ngombwa ko asengwa ku munsi wa 25 Kigarama wa buri mwaka. Bandanye mu nkurikire. Rero mu gipagani iyi ni minsi mikuru itatu ikomeye yashizwe ku ruhande kugira ngo bahimbaze abo bantu batatu bagaragaje muri rusangi ububi bukomeye imbere y'Uhoraho Imana. N'abantu batatu bakoze ibintu vy'akabi, ni abantu batatu twoshobora kuvuga duti nibo bantu batatu batanguje igipagani, nibo bantu batatu batanguje ikintu kiswe ikigirwamana inyuma y'umwuzure wo mu gihe ca Nowa. Kuva Nowa amaze kubavumye umuhungu wiwe Shamu, abamukomotse ko bose ari hagiye haravamo aba bantu bagize ubu bugome. Nimerode ni umuntu wa mbere mu mateka y'isi yabaye wa mbere yari umuntu akomeye inyuma y'igihe c'umwuzure w'isi, yari umuntu wa mbere akomeye, aza kugira no ku bintu bikomeye ariho havaho n'ubugome bwiwe bwo kwita Imana, ugomba kwigirage ugomba kugira iki, ugomba kwigiranya n'Imana no mu gutanguza no kubakisha iki wa munara wa Babeli. Hakoreshwa mabi yose, yicase arongora nyina, nawe mu nyuma za kwicwa na se wabo. Akaga karakomera, ubugome burakomera mu isi, maze Nimerode yari yarimaze kwiyita ngo ni Imana zuba ariwe Bayali, maze umuhungu avutse kuri uwo mugore wiwe ariwe yari nyina wiwe nawe Tamuzi, acitwa ngo ni umwana w'Imana zuba, ngo ni umwana w'Imana zuba Bayali. Imana idufashe cyane. Rero mu mateka y'isi mu gipagani abo bantu batatu ni abantu bahimbazwa. Hari iminsi ikuru itatu yari yarashizweho kubahimbaza. Kuva nuko Yesu avuka mu isi, kuva nubwo Yesu ataraza no mu isi, iyo minsi yarahimbazwa. Hariho umunsi witwa Sunday bahimbaza ko Nimerode, hariho umunsi witwa wa 25 Kigarama wahimbazwa ko Tamuzi, hariho umunsi witwa Easter wahimbazwa ko Semiramis ariwe Easter. Iyo minsi itatu yarahimbazwa mu buryo bw'igipagani, ariko mu nyuma rero Constante amaze agafata ubukristo akagomba kubugira ngo ni dini ngo ry'ubwami bwose bw'Abaroma, kubera Abaroma aribo batwara isi, kubera ubwami bw'Abaroma aribo bwatwara isi, kandi nibo aribo bukitwara. Uravye ca gikoko ca gatatu ca kane Daniel yahishurwa, mu yandi majambo Roma n'ubu itwara isi yose, n'ubwo iki itwara Ankulise, iki itwara mu buryo turiko turabona. Roma ni iri yatwara iki isi yose. Kandi mu nyigisho bagiye twatanga, ubwami bw'Abaroma bugiye gusubira kugaruka mu buryo bugaragara, ico twita la dernière renaissance de l'empire romain, igiye gusubira kugaruka mu buryo bugaragara. Abantu bagibone ari byo byibe ariko barategura iki nouvel ordre mondial avec une seule religion izobihari. Nivyo n'ubu ariko barategura ko hazoba ishengero rimwe, nivyo bifuza ko hazoba ari ishengero rimwe riri muri iyo nouvel ordre mondial. Hakaba guverinoma imwe mondial, itunganywa rimwe rya sante, itungana rimwe ry'ubutunzi, ibintu bya sante byo murabona n'ubu ariko batamugomba gukontrola abantu baciye mu rukingo rwa covid n'ibindi biri inyuma, n'ibindi bizoza. Musoma Bibiliya kugira ngo mutahure. Imana idufashe cyane. Rero bantu b'Imana, mu by'ukuri Noheli yahimbajwe kuva imyaka ingana ibihumbi nka 2 mbere yuko Yesu Kristo avuka. Barahimbaza Noheli, mu mani majambo ngo bahimbaza uwo munsi wa itariki ya 25 ukwezi kwa12 wa buri mwaka, bahimbaza ivuka rya Tamuzi. Byashinzwe nande? Byashinzwe n'umwamikazi Semiramis ariwe Easter. Imana idufashe cyane. Muri iyo minsi kimwe mu migenzo kwari ugushariza ca giti ca sapin nk'uko twabibonye. Nuvuga ngo ku munsi wa 25 Kigarama buri mwaka bazana bya biti bya sapin. Naco cyari kinyoma ntuzi yavuze Semiramis yuko ku giti hiciwe ko uwo muhungu wiwe hagize iki,
havutse ngo kw'igiti mwari majambo ngo hameze kw'igiti ca sapin rero bateze ko amabazana amasape bakayashariza. Ubu rero nagenda ndabwira ikintu kibi bantu b'Imana muri ko murankurikira, nababwiye ngo ntabwo ndiko ndabaca inkokora, ntabwo ndiko ndabaca intege mu kubabwira aya majambo, ariko nyambuhimbaza umunsi nyambuhimbaza umunsi wa Noheli, uzi ko mu mutima wawe umunsi wa Noheli ari wo guhimbaza iyi tariki ya 25 Kigarama, ubikure mu mutwe guhera n'uyu munsi wa none, ariko uhindura uko bahora wiyumvira ukuntu. Ariko kimwe inkuru nziza ndakuzaniye niyiye, Kristo yaratuvukiye kandi yaratuvukiye nk'uko byarahanuwe ngo inkumi zotwarinda izovyara umwana ngo azokwitwa nde, ngo azokwitwa Emmanuel. Emmanuel ngo bisigura ngo Imana iri kumwe natwe. Emmanuel yaratuvukiye. Buri gihe cyose ubwirizwa kuzirikana ivuka rya Kristo. Buri munsi ubishoboye wozirikana ivuka rya Kristo, uko nk'umukristo iyo tuzirikana icyo Kristo yakoze, twateza kukizirikana buri munsi, twateza kukizirikana buri gihe, twateza kukizirikana ku manwa na nijoro, twateza kukizirikana buri gihe iyo twibutse icyo Kristo yakoze, kuko Kristo yakoze ikintu gikomeye mu buzima bwacu. N'uyu munsi ukomeze ukizirikane, n'ejo ukomeze ukizirikane, ariko mu mutwe uko hora ubibona, uko hora ubitekereza, uko hora ubyumvira, by'ukuri ntabwo Kristo yavuze itariki ya 25 kwezi kwa 12. Ndetse hari abantu benshi bidigadiga bo bakabisigura ukundi, bagahenda abantu ngo Constante ngo yabazaniye ngo mahigwe, ngo by'ukuri ngo hari Imana, ari igigwamana ngo cyahimbazwa, ngo Constante cyavuga ngo icyo gigwamana ntigihimbazwe, maze yamara ureka duhimbaze muri icyo kibanza ngo cyo gigwamana, ngo duhimbaze ngo Kristo ko yavukiye. Habana mbasivyo uko no kutamenya, abona bataza amateka. By'ukuri n'umunsi Yesu yavukiye nta nubwo yari mu 25 Kigarama. Yesu yavutse mu yandi mezi, Yesu yavutse mu kindi gihe, unafatiye kuki kuri kalendriye y'Abayuda. Rero mu yandi majambo Bibiliya none uretse n'ivyo, Bibiliya nta namwe iradutegeka ngo dufate umunsi umwe tuwizihize, ngo dufate umunsi umwe tuwufate nk'amakuru umunsi wo guhimbaza ivuka rya Kristo. Nta intumwa zatwitanga imbere, kuko twebwe nk'ishengero ngo twubakiye kuki, ngo twubakiye ku rufatiro rw'abahanuzi, ngo n'intumwa abo nabo batwitangiye, niyo babaye fondation yo kwizera kwacu, niyo babaye fondation y'ishengero turimo, ngo turi ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi donc n'intumwa naho bigeze bafata umunsi wo kwizihiza ngo bahimbaze iki, ivuka rya Yesu Kristo. Ariko nk'abakristo icyo duhamagarirwa buri munsi, himbaza zirikana ivuka rya Kristo, himbaza zirikana umutima wawe. Cyangwa duterana n'abera, twoshaka tugaterana, igihe cyose dushatse tugaterana, igihe cyose tubyifuze tugaterana, igihe cyose tugombye kubirokonesa tugaterana, ariko bidasigura ngo no munsi w'itariki ya 25 kwezi kwa 12. Ariko nyamba umunsi wa 25 kwezi kwa 12 naho nuhimbaza, urahimbaza ko nabone n'umunsi mu yindi, umuntu wese uko buri munsi ateza guhimbaza. Mugo ntuzuhimbaze ubishize mu mutwe ngo ni wo munsi Yesu yavukiyeko, ntuzubihimbaze ubishize mu mutwe by'ukuri ngo uri kurakora uko biridusaba. Himbaza uwo munsi, n'uwo munsi ikomeza muhimbaza, batarahimbaza bivanye naho muherereye mu isi, himbaza. Ariko mugabo ikindi nagenda babwire bene data cyangwa abantu muri ko murankurikirana, hari imigenzo ikurikira n'uwo munsi wa 25, imigenzo yo guhimbaza no kuramya Tamuzi. Iyo migenzo hari imigenzo ya sape, hari imigenzo y'ibindi byinshi, hari imigenzo yo guhana amakado. Ibyo byose nivyo kuramya, ibyo guhimbaza Tamuzi, Imana Bayali, umwana w'Imana Bayali. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana idufashe cyane. Ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya kimwe gusa gikomeye nk'abakristo, zirikana icyo muri ko murakora, zirikana icyo muri ko murakora. Hari abakozi b'Imana benshi, hari abakozi b'Imana benshi batwitanga imbere, hari abadukuriye, hari abatureze. Ayo mabanga barayazi, ayo mabanga barayazi kandi abenshi barayabwira abantu babo. Imana ihabwa icubahiro. Abenshi muze mugene mu mashengero yabo, hariho n'ivyo bintu by'imigigwa batazosanga, hariho n'abatabikora, ariko uko imyaka igenda usanga ibintu bigenda birahinduka, ugasanga bamwe barikoze. Ariko Imana idufashe dukomeze kuguruka amaso, turi mu gihe cyanyuma, turi mu gihe kigoye. Iyi ministere Imana yarayishizeho kugira ngo twigishe by'ukuri ibintu byo muri kino gihe ciherezo. Igihe ciherezo si uyu munsi gusa, ni periode turimo, ni igihe cino generation turimo. Ariko Imana idufashe kugira ngo by'ukuri tugende kwijambo ry'Imana tubwira, kandi dukomeze kuguruka amaso, ntitwishushanye n'uko isi kiragenda muri kino gihe. Kumbura hari n'ibindi bigiye kuza, kumbura hari n'ibindi biri inyuma bigiye kugaragara, bijanye n'ungene abantu bashobora kwishushanya ibikorera muri ino si. Imana iturinde cyane, Imana idufashe, Imana idutabare, kandi Imana
dushoboze gutahura icyo mwe mw'Imana tubwira muri bino bihe. Hari impamvu by'ukuri aya mahishurirwa akomeje kuza by'ukuri, ndetse ibi byarahandi birahari kandi biri mu mateka y'isi. Abantu benshi barabizi, abantu benshi baranabisoma, bamwe bakabicako bakabirengana, ariko abantu ntibabifate nka nkama, abantu ntibabikonsidere, abantu by'ukuri ntibabimediteko ngo biyumvire by'ukuri ngo babone ko ibyo barimo kumbure bidatungana. Muntu w'Imana kurankurikira, himbaza Noheli buri munsi, himbaza Noheli buri gihe, himbaza Noheli, uyiyumvire umutima wawe, uyumvire ko Kristo yatuvukiye, Emmanuel yaje, Imana muri twebwe akabana natwe. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibashoboze cyane. Ariko muvavano n'imigenzo yo guhimbaza Tamusi, muvavano n'imigenzo yo guhimbaza nde Imana Bayali. Abantu les gens s'endettent, abantu baraje mu madeni, bariko bararunda amahe yo kugura amasape amasate ndo Noheli, ngo abantu bariko baragura iki, ngo abantu bariko baragura ibyo gushariza mu nzu biga nyine ngo bariko barubaka amasenga. Abantu reka ndababwira ikintu kimwe, reka ndababwira ikintu kimwe, abantu b'Imana, hari abantu bitwa abantu b'Imana bakora ibintu bariko barahimbaza Imana, ariko bagahimbaza Imana ku bw'iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo bampimbaza ku bw'iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Imana idufashe cyane. Ugasanga abantu bashize ibibumbano ngo n'abamarayika, ngo iruhande ngo n'amasenga, ngo bariko basemburiza ngo n'abamarayika. Usomye muri Luka baravuga neza ngo uwo munsi ngo umumarayika yagiye kubwira abungere yuko umwami yavutse, ngo yaje kubabwira uko ikorale yo mu ijuru yarurutse, abamarayika bararirimba, barashimagiza Imana, barasenga, bararirimba ngo amahoro abe mu isi, ngo icyubahiro kibice Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe, Bibiliya iratubwira ngo ntitukagire ikora igishushanyo na kimwe cy'icyaremwe kiri mu ijuru, ngo tushushanye ikintu na kimwe kiri mu ijuru ngo tugishire ngaho ngo tukirabe. Abantu bari mu gukora ibishushanyo, abantu bari mu kuzana ibishushanyo, abantu bari gushira ibishushanyo mu mazu yabo bakabiramya ngo ni ivyibutso. Wabakoma ngo kasije tuko turasenga, ngo ariko ngo ibi ni ivyibutso ngo bya Bibiliya, iki ni cibutso ngo ca Yesu, iki ni cibutso c'Imana. Igenda yabwira ikintu kimwe, Bibiliya ivyo iravyaha kandi Bibiliya ivyo irabibuza. Imana ifashe cyane. Ikirengeye ivyo, abantu bariko bararamya nde, abantu bariko barahimbaza nde, bariko barahimbaza Tamusi, bariko baramya Tamusi, ariko by'ukuri ku munwa yabo basa n'abariko barahimbaza ivuka rya Yesu, ariko by'ukuri imitima yabo yabaye kure y'Imana. Imana idufashe cyane. Muzirikana aya majambo, igihe cyose mwibutse ivuka rya Kristo, mumenye ngene muryibuka, mumenye n'ico muri bukore, mumenye nuko muri bugende. Ariko muntu w'Imana urarekuye guhimbaza ivuka rya Kristo buri munsi, buri gihe, umwanya wose uvyumviriye, itariki yariyo yose mu mwaka urabirekuriwe kwiyumvira no kuzirikana ivuka rya Kristo. Uko Kristo yaraje, yaratuvukiye, kandi ubu Kristo ari muri twebwe, kandi Emmanuel ari kumwe natwe n'uyu munsi wa none gushika iteka ryose. Imana rero ikomeze ibampera umugisha, Imana ikomeze ibagirire neza, by'ukuri ibakomeze kubatahuza kuri zino nyigisho tubonye no munsi. Abakenera izi nyigisho murabona ko twagiye turazibereka mu buryo bwanditse, abo zikenera kugira ngo batahure neza, murashobora kutwandikira kuko amanimero yacu murayabona ikaraca ngaha munsi. Murashobora kutwandikira izi nyigisho tukazibaronsa, tukazibahereza, ukuntu zibategura nkazibaronsa, mukazisoma neza, mukazisubiramo neza, kuko ushobora kuba uri kuzikurikira ku telefone udashobora kubisoma neza, ariko ukabisoma. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana ibashoboze cyane. Amanimero ariko araca ngaho. Ariko kandi ikindi kintu, hari n'abantu babifuza ko turi bubasengere muri bino bihe bigoye, muri bino bihe bikomeye. Ushobora kubwoma ko tugusengera, ashobora kuba ari n'ibintu bikuzazaniye udatahura neza cyangwa utari kurasobanukirwa neza. Turondere, amanimero arahari karaca ngaho munsi, ama email yacu arahari, website yacu arahari, muturondere hama tuvugane namwe, hama tubafashe icyo mwifuza ko turi turabafasha, ko turi bubafashe. Imana ihabwe icubahiro. Turi ngaha ku bwanyu kandi turi ngaha ku bw'umurimo wa Data. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro, Imana ibagirire neza. Nimero yo kugira ngo mu rusaba amasengesho bifuza ko tubasengera zirahari ngaho. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana ibagirire neza. Twizera yuko Imana yabatahuje, twizera ko Imana kandi igiye gukomeza kubashoboza no mu bindi byose tugiye gukomeza kubashikiriza kugira ngo mubitahure. Mushobora kugira subscribe kuri ntuze yacu ya YouTube,
maze mukadukurikira buri gihe. Mushobora kuja kuri page yacu ya Facebook mukagira like kugira ngo muze murabona igihe cyose tugiye en live kugira ngo mudukurikire. Mushobora kandi ndetse no kuza muragira partage kugira ngo musangize abandi zino nyigisho. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Turabishimiye cyane ku kanya mwafashe, ntabwo ari akanya gato. Si abantu bose bashobora gufata uyu mwanya kugira ngo bakurikirize inyigisho, ariko turabashimira abantu bose badukurikiye. Turabashimira abantu mwese mwafashe aka kanya kugira ngo vy'ukuri mwumve icyo nk'umu Imana ariko aravuga, icyo by'ukuri Imana yashize ku mutima kugira ngo tubisangire namwe muri bino bihe bya Noheli, muri bino bihe abantu benshi bariko barahimbaza Noheli. Rero Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze kubirura, Imana ikomeze kubatahuza, Imana ikomeze kubaha kumenya uko ijambo ry'Imana tugira ngo abantu banje bishwe n'iki, bishwe no kutamenya. Ndakwifurije kumenya, uhezagirwe n'Imana, uhezagirwe na Kristo, maze mpemu w'Imana akomeza abane nawe muri byose na hose. Murabahigwe, tuba twongera naho gutaha.